basi urashaka nkora iki ni giki umva nokora ndakuvuze mu izina urashavura mbe genda gutuza genda wicare wiyumvire ugerageze ukore amasure kugukunda kuko ciwe wanje urukundo rwaheze umuhungu wa mita mwana w'umuntu tubinde yukuranzanira ngaho ninzi ngo ati ko nari nkangutswe ngo wagize ikibazo none yampevye ubu none hagahinda karakwishe urarize ntuzosubira no kurya yego ntuzosubira no kurya n'amazi ntuzosubira kunywa ngo uri bugahinda kuko umungu aguhevye uwo mungu je ntari nzi n'uwahembere bavuze ngo yitwara siti inde esti ikintu barya ntarashasha yadutse yaguteye agahinda urumva yuko ataniti udusubira kuronka umuhungu ngo yaguhevye ese undi umuhungu ameze gute wifuza kumubona sa numva ngomba kumumenya umuhungu ashaka kubwira ati cyane niwe wari wamureheje jewe niwe yanitoma abahungu bagira n'imitima umuhungu araza kukurondera hama wamwemera akaza gusiga no mu rukundo uribaza ako ko wihangana basi shushuma ko wihangana ako je nako ntagerageje keya zose zishoboka narazimu arangije aragureba ibaza ane jewe gushaka biriboneka gukunda ari chapi agire ari agukunda mu bohe buryo kandi umuntu wari mukundana mu ibanga udashaka ko mbona no wa ameze gute usanga ari mbobo ngaho yo mwibarabara oya sitwa gute mbese yitwa zina neza gusura bitsikatagiye kinini tumaranye turavugana byinshi ariko regerageje nawe ni kuri je ndamukunda ariko jingo nimenga we na nkunda umwanya naranyeka kankunda ubundi mbona umenga sinzi ibazi je imisi yose maze kuja kumuraba gatatu naramubwiye nanshuze ko ndamubwira aranga none mu muntu kweri wumva nkunda by'ukuri rero ubwo kubera ego mwanya waragiye akankunda wanje namba sinyene ngerageje kuraba aracancanga sindamenye nyine ikintu kiri mu mutima w'ibyo urabumenya nyene no umuzi sindamenye ubaze uzomumenye aho ngo baragoye sinzi gusa ushaka kubwira gusa yuko bagenda bwira wowe mu gisagara abana bo mu gisagara kandi abahungu ni nk'abaragoye ushobora kuba kubwira gukunda wanashimba akagushimisha n'ibyo bindi akubwiye ko atagukunda mugabo umenye ngo mu bintu bibiri mu ibyo aba ariko aravuga harimo kimwe rero ushobora kwinjira mu mutima w'umuntu ngo umenye ngo hari ikintu kimeze uko koresha ukwizera kugira ngo ubandanye umeranye neza n'uwo wumva ko ukunda nubwo kugira ngo umenye ngo umutima w'umuntu hari ikintu biragoye bisaba rero ukoresha ubwenge bwawe kandi nzizeye ko ndagufise urabizi ko atacyo nkunda kuguhisha nzoguhanuza kandi urabizi ko amumarira umubyeyi wanjye urabizi ko ari umubyeyi mfise nzoguhanuza byose kandi nzizeye ko bizogenda neza ntutabisha bizogenda neza naho bavuga ngo ntawe ubuze umugambi w'Imana kuranguka ariko ikintu kibi iyo ukibi nanjye ni sawa bon bibasha ese nsihari cyo bari muje kurondera ego niwe nje kurondera ma ntumbwiye ka no brown niwe
Yeah. Wow, karibu. Okay. Umugeni yakorewe Yvette. Je ari makuru. Hari amakuru numvise. Nizere ko ugiye kuyamba. Karibu, ndarufasi. Karibu mu nzu muri Sanze. Ubonye kandi hama ukacirinda n'ikigera kiwe amande y'ivyo ngushimwe no gusenga ndewe kandi muragera burya kuva muri ivyo bintu byo kumva umengo nyene batwawe ufise usiri hazaye kandi no kuba gusa kugira ngo umutima uba urakomeye yandi nanje nokora iki basi kugira naco ufise wokora ne wokora iki nyene yuko udashobora kwinjira mu mutima wiwe ngo urabikiriye cyane ico witekana baragutuntuza hama nyene uburaruhamwe uwo mutima hama nyene utifatira ingingo kimwe gusa ndakubwiye n'ukikora kose abahungu kenshi ikintu baba bashaka n'ikintu kandi amaze kukironka nk'ibyo rero yewe wiyubare koresha ubwenge bwawe n'umutima ukurane ubyugumane ibyo bigeze kandi ibyo ndakwizera singana kubwira ibintu byinshi nk'ibyo ukunda zibigeze ubu nawe urazi ubwenge Gida rero, tenho na terça, fungo. sawa merci Mana, niba wararemye abahungu beza, Brown arimo, kandi niba urukundo rubaho, ndumva umutima wanje wuzuye urukundo rwo gukunda Brown. Sinitaye ko ari kuze wanje, ahubwo icyo nitayeho muri uno mwanya ni uko nkunda nanje nkamukunda. Na kare abavyara ntibibujijwe yuko babana, Mana fasha abankunda, kuko naho yoba atankunda, naho yoba atabimurimwo, je niyemeje gukora buri kimwe cose kugira ngo azankunda ubuziraherezo. Sister. Niki wewe? Fikazi cyane. Nta kibazo mfise. Ngira kusaza watwawe cyane. Urazi ko naragufotoye? Nagufotoye. Wasinziriye uriko imbere y'iki? Sister. Nifitiye nta kibazo. Batambwira ko ufise agahungu kagutesheje umutwe. Abakobwa mugeze ngaho usanga baraguteye inda, ivyo bisusu barabibona ndabizi. Baraguteye mbwira ikibazo ufise atari ibibazo n'ufise ndakoze. Sister. Reka kunshanga ufise ki ariko ndabona yuko sa n'umuntu ufise ibibazo atari ibintu byiza. Bro. Ya. Ndakoze. Wow. Ndabizi ariko gusa na uri mukuru wanjye ndashobora kubona ikibazo aho kiri. Ya. Nzera rero. Ndafise. Nta kibazo afise. Utayizana ngaha utayizana ngaha tasho. Wangira iki? Jewe ntabyo hari umuhungu mukuru, umuhungu yamara umuhungu. Okay. Mura rero nakubwiye yuko atandafise. Ndazi ko atavyo bakora, ndazi ko umwana w'ingero ariko urafise ikibazo wewe nta kintu uri kuramisha wewe. Haya nta kibazo afise. Bro. Ahubwo ikibazo nari mfise. Ariko ndiyumvira hano wabwiye iki? Brown yamaze gushika bro. Amaze gushika. What? Ari muri dushe tuvugana. Brown yashitse? Yes of course. Oh, kandi rero mukumbuye reka kubesha ntiyaje. We. Ndakwibutsa. Yibutsa. Kandi akanyenyeri kandi nari nakubwiye yuko zo gutagabwirana. Kumubona wamumenye gute sasa rero amakuru
amubonye gute ndayagoye aha ndayagoye ico bikoze umusore ni mwiza he nzibanje utambwira ko uri kurava ko ari mwiza ni nka musaza wawe musaza wanje abizi nikoze nka musaza afite ibyo kuvuga ngo ni mwiza nikoze bro man none we kuvuga yuko umusaza wanje ari mwiza n'ikibazo kandi gafise n'idrede nyizi ziba amahoro ya no murasta icyo uvuga rero yashitse icyo bikoze mwiza arasanzwe me he abagenzi banje ntibagiye kuhiba nze ndabishime ko kose mukuze wanje mwiza oya twarinda dutondana ari atanu umuhungu ahari nawe uco vyumva amakapo azohora atora kugwabasha amakapo sura dandaza barika nk'ahane mu muji asista manza ari brag nari nkangutse ibintu rufuze sinayikunda bitahura bati rero uvuga ati twatudemo two muri quartier tuzotezo bro jene bamwe bazogwara imitima cyane uzokumubwishima reka sasa rero sisa ikintu bari ibintu byo kwishimira nizere ko ateguye ibyo gufungura nabiteguye ariko urumva none bagutegurira kuza wanje binashika fungura nibaza muri stock ibintu biriyo ahubwo dutegura gusohokera tunamutembereze amenyere igisagara be ararushe vraiment ingabaza cyane si vyiza sasa reka ahubwo nje kumuraba ndumva aravuye muri dushe tunaramukanye nayo twari tunakumuranye sisi mutegurire akavinyo sawa ari barampishije nari nabikubwiye barigenda cisha sister ndaje mukanya ngenda muvugisha sawa nesura mu cyanje Allô? Écoutez mon bébé. Nje ndashima nawe gute. Amagenda amaze gushika. Ntabwo ko nzozagirika. Eko kwe. Yere mbanze njyame ko twavuga no ku mugoroba burya. Nubwo utazije umutima wawe mu kutoboka. Oya nta bintu by'iwanje hasi ntuzikunda gukunda. Gazi tuvugane kuri ape tuza kubonana ku mugoroba. Amakuru y'imwe ndeke ndaba hamwe n'umuntu aho twavugana n'umukunzi wawe. Nawe nk'ubu uri mu biki? Numva umenga mu buyogoyogo rw'abantu. Usanga bagiye kunca inyuma burya we. Ariko ndivugisha basubira numva ukuntu uri vuba. Numva rero n'undi kwa rwivugisha kugira numva ukuntu ushobora ngo sheri ngo yaha ngo urumva ngo n'abantu bari muhira. No, nazo ukuntu ryari riri kuranyisigurako. Nawe numva ndetse kuri nganje kuryama. Bye, pizza.
bro wabona gute asaba ndabaze ameze neza nyine basi just nigeze no mwanya tuvuga ibintu byinshi ego karibu muri wacu merci none bakonganya kwikaze niho tugisangira ndibaza inzoga yego nyine saribwa biro nk'umwanya justement akazi karantwara cyane bro twese nuko mbega rero hajyanye wavuze ngo uzomara igihe kingana gute ngaha umumazumani nka simu ariko birashobora kurenga ugasanga amaze nk'amezi 8 cyangwa kanarenga bivanye n'ingene ku kazi bimeze asi ukuntu nateguye akazi ndabibona none napanze kare nk'amezi 6 gusa rero twize twipangiye siko bigenda ashobora no kumara n'umwaka wose aha ni muhira ahafata nko muhira nawe ushaka ukamara ibihe byose wifuza kugeza igihe uba wifuje kuzana umugore kuko urumva ntiwazana umugore ngaha bro nizere yuko uzocuza gupanga hageze nyine ku icyo gikorwa nza kwipangira so bro ndabona ko ukunda akayoga soma none aha kwa mutama yari yaradusigiye ibintu bimeze neza nta nyota dufise vrema sasa rero ndakubaza akabazo bro sister mubanye gute sister ndiyaza n'umwana mwiza mutima mubi ariko aragufata nabi nyine aragufata nabi bimbwire bro mbona tubanye neza ibintu byose angira hari n'ibyo bubyara nyine azi ko babyara bamera ibyo guma bafyina angira ako mubanye neza ni sawa mwe n'umwana mwiza vrema yego kubw'umuvukano wacu n'umuryango wacu umeze neza tunwemo Ncero kurambabaza urabesha kuri nyine kuri bikwiga n'inzira nawe ushaka gusinzira cyangwa mpamvu ndasinzira ihende ngimanzi neza Burundi urahakwega n'ingufu wewe sinigeze ukibuke ubundi bazi fundira n'agapeti imbere byaba tuzaguye ukunda gufungira so nawe nibera umukunzi wawe Sheri nashaka kumenya ikibazo ufise habaye iki what ikibazo cyawe bisikasikeje Sheri uzi combien de fois mpangayika ku bwawe biratahuritse kandi nabo ubwawe ndagutahura nyine bisikasike cyane ubu ntukindondera indwi yose insomene vrema nta message nta bipe basi bupfumu basi ubikora mbone basi na bipe asinzira nanga no kwigomera hariti ukitsa kandi natanga tutatuca yibuka rero bahibage ukora nka mu mutwe n'ubwenge bwose bwatahuka kabigeze tunda zikwibuka tutugenda n'icyo ntibanyibutsa urayibuka yakugirisha ukora nka mu mutwe nk'abantu bayibuka
ntiwabibagira gute ubwenge bwose bwatakaye. narabikumbuye ko nari wavurana turabifise nk'izomba Iyo niyo mpamvu rero baza kubaza ngo kugira uzohakora imyaka kugira umukoro. kumakazi Noneho ngo bari kunkora mu mutwe yaba naciye muri saro bakahuba. Oya, nimebisa kona mvuga n'ubundi ntacyo nja gukora mu mutwe. Nshungira rero. Be ndagutahura kandi cyane nyene nabikubwiye ariko utahura nanje ko mbandi bizina kazi be nije n'umuhungu mu muryango nije ntegeza gutunganya ibintu byo mu rugo ariko nanje hari ikintu kimwe nkeneye kumenya eske bakongeye akazi uri deje w'ikigo habaye iki ku buryo ushobora kubura muri 24 heures ukabura na 5 minutes yo kwandikira sheri wawe be nibiki tahura yuko iyo uba umaze kugira ngo kubura umuvyeyi basi nka papa uraba sinakure wambeshe Ntabwo bakora bikwegana insiko. Kumengo ko ashita ubwoya bw'intama. Erego no igirije turi kumwe nitekeeza ego umunga ategeza kuba kumenya umutima no ku mubiri Niko bakubeshereye. niko bimeze siko bambeshe None mwaho byaburira kugira mukomeye. twe turakomeye mugabo umva n'ibinga Twese Imana sinyaturemye. yaturemye mugabo none ubona twese yaturemye turi abakobwa Ndutandukaniye ku mabere gusa. Ntuvuga ngo ntimukomeye. byanze Namuza muridekesha natwe turidekesha. sawa rero deka None nakwaniye nagiye deka kubera turi kumwe mugabo nadekeye abo bikeneye. sawa zibiretse ku mugo ndufungitse Sonye amizo zinyuma na zinyuma tutsire kukonye zishwabara. ya zimeze neza sinza kuzikira neza yana kubera utigo twatanga ifisi ubu nije nova yuko nije ndumutwe w'urugo kano kanya bafite ibyo nakurikirana mu buzima kugira sister ntabeho nabi Oriye byaranataye ko namo byaranje ubari ngaha muhira abo bose makino gihe shobora kwitwara kubikora kugira ngo ntambone nabi mu byaranje sister wanje ntabeho nabi ariko kubana ndi basireka mvuga ko ariko sajyaje kubana kurondera reka se ivuga nko ari je navyiteye kwa ntakikuvugisha ariko nyene I'm sorry yeah Niye ntumbona. Jinda kubona ese mpamvu ndiko ndakubwira kubera mbona ibikubereye Reka nundi nguma nibonye. bibonye gute baza kwiraba urabona bamubwira Nagira ibyo ubonye mba ndabibonye. oya nina hano kubaza ikintu ndiko ndabona ngaha mu mutwe wawe wakimbwiye Ndiko urabona ukuntu watuzenze neza. idara nibyo ndabwiye None si byo uriko urabona. Umuntu w'ibogara kuryamyeho. Siri kubera ko uri kurahinduka ndakubona vraiment bivuze yuko nanje ntakuriye mu buzima bubi kubera iki hahindutse iki okay reka kumbesha ngo uri kwitaho umuryango wawe nanje ubwanje nari nkeneye kwitabwaho muko usigaye wubaka kumamagara ngo mukobwa ariko ni ibintu bisanzwe ibintu bisanzwe gute kubera ko ubwa mbere utigera umpamagara uko ubu usigaye unyubahuka bigeze hiyo mutifu ngo nakazi okay ninkomeze ndakwita be sivyo ninkomeze ndakwita ko ndagukunda ntagukunda bizoca bigenda gute
baririmbyi nta kintu kiryoshe nko kubona mukora indirimbo zikamenyekana ku rwego mpuzamakungu. Umva rero umuti wabonetse. Henko Sound ni studio iri kubica bigacika, tubafitiye abahinyanyuzi mpuzamakungu banonosoye ivya beat making, voice recording, mixing na mastering biri ku rwego rudasanzwe. Muri Henko Sound tukaba dukora kandi ama publicity, dubbing na sound tracks ku bakora amareresi, ku bashaka nabo ko ivyabo bimenyekana bikamamara no mu makungu canke ku baririmbyi bashaka gukorerwa ibiganiro canke gukoreshwa ibiganiro, no tubafitiye Henko TV ibamenyekanisha. Tukaba dukorera mu ntara ya Gitega, mukaba mufize ico mubaza mu twakore kuri 61 46 84 48. Henko Sound ni ryo jwi ry'u Burundi.